bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangire mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 24 umurongo wa 44 gushika kuri 53. Luka 24 umurongo wa 44 gushika 53. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu asezera abigishwa biwe aduzwa mw'ijuru. Arabwira ataya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe yingene ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe na Mose, mu vyagezwe vya Mose no majambo yavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharigwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe muri vyabona byo kuvuga ivyo. Umve, ngira mbarungikira ico data asezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Abavanaho abashitsa aharabana ni Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Akibahezagira atandukanwa nabo aduzwa mu ijuru. Nabo baramusenga basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi. Bama mu rusengero ubudasiba bashima Imana. Imana ishimwe cyane. Bakundwa mwadukurikiye muri iki gihe ca Pasika, twarasangiye inkuru za Pasika nyinshi. Ubu naho tugira twinjiye mu gihe ca Asensiyo. Asensiyo ni gihe, Asensiyo no vuga kuduga, kuduga. Vuba tuzohimbaza umunsi mukuru wo kwibuka ukuduzwa kwa Yesu Kristo asubira mu ijuru. Iki gihe ca Asensiyo twitegeke. Imana ihabwa icubahiro. Mukundwa, nkundira ndakubwira nti ni igihe cyo kungurwa ubwenge mu vyanditswe. Oh haleluya. Ku murongo wa 45 bavuga ngo maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Ndakwifurije kungurwa ubwenge gutahure ivyanditswe. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo gutahura mu vyo urondera vyose. Muri Bibiliya icongereza bavuga ngo in all your get understanding. Mu vyo urondera vyose urondere gutahura. Imana ihabwa icubahiro. Ahandi akavuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Mu kumenya habamo no gutahura. Haleluya. Wifurije gutahura ivyanditswe kugira ngo bigire ico bikumariye. Kuko utazi ico bimaze, utamenye, udatahuye ntaco vyo kumarira. Ntiwomenya ikigufasha gukira, ntiwomenya ikigufasha guharigwa ivyaha, ntiwomenya ikigufasha kwezwa, ntiwomenya ikigufasha kwizera, ntiwomenya ikigufasha kugendera mu bushobozi bwa mpwemu yera, kuko vyose bihagaze ku ijambo ry'Imana. Hariho handi avuga ngo uhoraho yashize hejuru ijambo ryiwe n'izina ryiwe kubirutisha ikindi cose. Ahandi tukabona ngo Yesu niwe jambo w'Imana. Utahure ivyanditswe, utahure ivyanditswe kuri Kristo. Imana ishimwe cyane. Utahure ivyanditswe ku Mana yawe, utahure ivyanditswe kuri wewe n'umuryango wawe, utahure ivyanditswe ku gihugu cawe no ku mahanga yawe. Muri iki gihe ca Asensiyo mpwemu yera kumanukire utahure ivyanditswe. Oh haleluya. Ngo maze abungura ubwenge batahure ivyanditswe. Kristo wanje agutahuza ivyanditswe. Ni vyiza wiga amashuri ya teoloji, ugende mu maseminari, usome ijambo imisi yose, ariko muri vyose usabe Kristo agutahuza ivyanditswe. Iyo tuvuga Kristo sirindi izina rya Yesu gusa, nk'uko bamwe bagira noe preno na akayitwa uku akagira n'iry'umuryango. Oya, si izina ryo ry'umuryango ngo Yesu Kristo. Kristo ni ukuvuga ngo uwasizwe bene amavuta yiwe, the anointed one and his anointing. Ndavuze ngo uyu yasizwe
agushoboze gutahura amavuta yiwe akumanukire utahura ivyanditswe bikugirira akamaro nawe uzi ubwenge nka wundi ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wawe ngo ntoye kugucumura ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje mu nzira yanje. Uhoraho aguhezagire, ugire ibihe byiza byo kwibuka Yesu aduzwa mu ijuru. Urakoze kudutega yombi no gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Uragahezagirwa mu bawe no mu vyawe. Amen kandi amen.